Yes, ni Star TV muri kumwe na Star Boy. Ndakubwira ati vacances ntiyoroshe cyane inyuma yo kwakira Alikiba mu gihugu cyacu cy'u Burundi agakora ibintu vyiza, ndetse ari kumwe n'abandi bastari batandukanye ba Big Farias bakiriko akiri Double J Double Ninga ndetse n'abandi baririmbyi bavyifashemo neza na Lizo Manizo. Ngira nenda kuzanira yandi makuru ariko ara trendinga Ikigali World Tour. Ni zimwe muri cover canke muri affiches ziko zirasirikira in town. Awe suri ni Bruce Melodie, mwamumenye ku ndirimbo nyinshi cyane, mwamumenye ku ndirimbo nyinshi kimwafu n'izindi nyinshi zinaryoshe zimeze fresh. Ariho za Catherine mu gihugu cy'u Rwanda twari tumaze imisi tutabona umuririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda aza mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuri ino ncuro birasubiye biragaruka mu buryo ibintu bigiye kumera neza cyane. Ni Bruce Melodie kuva mu gihugu cy'u Rwanda atangurira i Bujumbura Burundi itariki 28 Augusto. Bisigura yuko Bruce Melodie turamubona mu gihugu cy'i Burundi muri capitale nayo yindi ni Bujumbura. Reka tuvuga ati wait and see, itariki 28 n'itariki 29 azoba yishikiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nawe sundi ni Bruce Melodie, muramuzi numwe mu bahanzi bariko bakora neza mu gihugu cy'u Rwanda, numwe mu baririmbyi bakoze ibintu bikomeye, numwe mu baririmbyi ndetse asanzwe afise n'imbonesha kure mu gihugu cy'u Rwanda. Nakanoti sikabi. Reka ndakugire ku yindi affiche imeze neza cyane. Ndakubwira uno mutipa zo kuzuza bamwita Israel Mbonyi, numwe mu baririmbyi ba gospel muri East Africa, ndetse aheruka no gutwara agashimwe ko muririmbyi wa gospel muri East Africa yabaye wa mbere. Bamwita Israel Mbonyi, numujena kiri muto cyane ariko afise impano itandukanye. Yaririmbye indirimbo nyinshi kandi ziryoshe ndetse zimeze neza, zagiye zirakigwa neza n'abantu aha na hariya. Numuririmbyi n'umwana kiri muto, iyo asohoye indirimbo bari hit song, abari indirimbo imeze neza. Reka renda kubwira igenekerezo rya 13 ukwezi k'umunani azoba ari vendredi, azoba afise concert. Bagize ati concert VIP, azoba ari kuri Riseskeps muca muhabona hajya anye munyakabiga. Igenekerezo rya 14 ukwezi k'umunani azoba ari samedi, azoba afise indi concert VIP. Iyi concert yo kuri Riseskeps Nyakabiga bayise VIP, ariko concert ya le 14 z'ukwezi k'umunani yanditse ati concert VIP, azoba ari kuri Riseskeps nyene ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani hari concert grand public handitse BRD Dore Independence, nibaza ko ari Place Dore Independence. Azoba ari concert zimeze neza, concert zitatu mu gihugu cy'u Burundi. Israel Mbonyi, abantu rero dushaka guhezagirwa tuzobe twibereye ngaho na Star Boy Star TV, no tuzoba twibereye kugira tubandanye guhezagirwa, tubandanye kuja mu mana. Reka renda kuzanire iyindi affiche. Nakubwiye ko hari ibintu biriko bira trendinga in town. Muramuzi umuntu bita Kigingi Sama Comedy. Kigingi muramuzi, numwe mu bakomedie dusanga dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko abikora neza cyane. Kuri no ncura tugarukaniye Kigingi Sama Comedy, aje tuzanira umukinyi wa comedy avanga mu gihugu cy'u Rwanda, umuturagi avanga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nawe subundi ni Ndimbati, mwaramumenye mu masinema menshi ari kumwe na Papa Sava musanzwe mumuzi, numwe mu bakomedie canke mu bakinyi basanzwe bakina ama film mu gihugu cy'u Rwanda, abikora neza cyane gose. Ndimbati big up sana bro. Ugerageje kureba kuri iyi affiche cyangwa cover handitse ati are you ready na Ndimbati. Hazoba hari Kigingi, hazoba hari Michael Senganzi ndazi muramuzi, amatwa dusumira na Babalao Gasole lo comedie. Dushobora kumubona kuko numwe mu bakinyi ba comedian mu gice cy'u Burundi bari kubikora neza cyane gose, bariko barakora vyiza bagatuma n'igihugu cyacu cy'u Burundi kimenyekana haba muri East Africa. Nyuma yo kuva mu gihugu cya Tanzania akagukora featuring imeze neza cyane, ubu naho yagarutse abandanya duhereza filme Mécanicien. Nibaze kumbaze kuyibona, ni imwe mu filme ziriko zira trendinga na cyane kuma ifisa ama season uko biri kose. Tuvuga ati wait and see. Turaja ahandi, turaja kuri Francine Niyonsaba aho yamaze gushika i Tokyo, ni Jeux Olympique i Tokyo aho yiruka 5000. Francine Niyonsaba numwe novuga mu bana novuga bakuze
makuzi wabo batishoboye ariko kubera tala yiwe byaje gutuma amenyekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse aduza n'ibendera ryacu ry'igihugu mu gukora vyiza cyane. Numwe mu bigeme dusangwe dufise mu kwiruka ariruka mbere abantu bakunda kumugereranya n'abasore bivanye n'ukuntu ameze taye yiwe yirutse ntuzana ibintu byo kuvuga ngo umusore. Reka rero tuvuga ati tumwifurize amahigwe meza cyane kuko numwe mu bigeme novuga yuko bariko bakora neza cyane kandi bariko baduza ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yamaze rero gushika i Tokyo ahagiye guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi, ahagiye kubikora neza nkuko yamabikora. Reka tuvuga ati wait and see, ndakuzaniye byinshi, dufise abakomedie benshi, ndakubwiye kigingi sama comedy. Mbega Yasoni we tuzomubonayo cyane nta kanoti bamuhaye, ariko hari amakuru nzokuzanira vuba na vuba. Ndakuzanire gasore ndanakuzanire na Yasoni official. Mbega mu baramaze gukora subscribe kugira ubandanye kubashigikira, shigikira abarundi biwacu kugira tubandanye gutera imbere. Ni Star TV, ni Star Boy, Mr. Home, Angel de la Capitale, the voice from Ange, Mr. Deverier de la Terre. Murazi ko ndabakunda cyane gose, wamaze kugira sabone cyangwa wamaze gukora subscribe, ndagukunda cyane gose. Fata ino link, fata kino kiganiro ugikwiragize hose. Aya namwe mu makuru nzoza ndakuzanira, amakuru aba ariko ara trending in town ariko ataraba uko biri kose. Ndakuzaniye amakuru, fata rero no makuru udukorera ikintu bita partage, udukorere na like, dukorere na comment kugira ngo tubandanye gutera imbere, tubandanye kwinjiza agasosi, tubandanye kuronka n'agafaranga kandi tubandanye no kugira ingufu. Tutari kumwe namwe ntacyo tokwishoboza. Imana ibahezagire, ivyo mukora vyose Imana ibandanye gushira mu kiganza kugira mubandanye guhezagirwa, mubandanye no kuronka kanota abantu muriko murakarondera. Nanje mubandanye kunshigikira, intangira goye ariko uko biri kose ndi kumwe namwe ibintu bizogenda fresh. Big up sana, bye bye.